Ngenda kumana ndabaramukije naje yego umunsi nari nifuje ko tuvugana ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu cyane cyane ibijanye na umwimbo ekonomi ubutunzi bw'igihugu mubona bigeze hehe. Ubuzima bw'igihugu bwifashe neza sindi wa mbere abivuze n'umukuru w'igihugu waheruka kuvuga ati mbe nk'umunsi byo manuka gushaka kuri zero tuzoja tujahere byo genda gute kuri igihugu ko abafise aho abikura nkurikiye rero abahinga nabo mu by'ubutunzi ashaka bahengeshanya kuvuga yuko twebwe turabanyine kwisi mu kugira ibiturire turabambere kwisi bica bituma inkurikizi nuko abantu baca baba mu bukene butagira izina, inkurikizi nuko abantu baca basonza bakagira inzara, inkurikizi nuko abantu baca basega, inkurikizi nuko abantu baca badashobora kwivuza, inkurikizi nuko abantu baca bata akaranga k'umuntu, baca bata ubuntu, inkurikizi nuko baca ibishomeri byinshi mu gihugu. Iyo byose bifatanya mu gihugu kimwe, bya politike ntibigenda, ibyo kubana neza ntibigenda, nta kintu na kimwe gishoboka mu gihugu kimeze mwene uko. Byerekeye by'ubuzima rero ndumva nogarukiriza kuko nshitse kure nkaja mu bijanye n'ingene w'abanyagihugu babayeho mu buzima bwa misi yose, ingene basoma, ingene bivuza, ingene baronka umuyaga nkuba, ingene baronka amazi, nkaja mu by'amakori, nkaja mu by'amatagisi, nkaja mu by'ibiciro nitwobivamo. Mu byo byose biri ku mutwe w'umunyagihugu nawe asanzwe amerewe nabi cyane. None aho ko guki kugira ngo ibi bintu bigende neza kurusha. Yamwe byogora ubu kugira ngo mvuge ngo kuguki cyangwa kiriya kuko twari kusaba abategetsi, twari kusaba umukuru w'igihugu naye yirigwararira ko mindura ati abantu dukorana bananiye kabaye, twari kubisaba leta nayo yaranase no kumenyekanisha amatungo ifise kugira ibandanye tunga gusa. Twari kubisaba abashinga amateka, umukuru w'igihugu yaravuze ati abashinga amateka n'abakenguza amateka dufise ntaco bamariye abanyagihugu, ndaco babafasha bibirengaho Bujumbura mu Kigobe mu Gisagara bironke amafaranga babiheze. Twari kubisaba abanyamigambi nabo ntabahari, bamwe baravuye baraheba bya politike, abandi baja mu byo gusega, abandi barishikanye mu mugambi uri ku butegetsi. Twari kubisaba amashirahamwe yigenga tutifasha barasanzaye, abamenyesha makuru baragerageza ariko bageragereza bamwe mu buhungiro barasanzaye. Numva rero biragoye kuko umunyagihugu we yarihebuye ari ngaho arindira ico Imana izomufasha kubwa abantu. Umunyagihugu yaramaze guheba, yarihebye nawe nyene ntiyumva ko agifise umunezero wo kuba kuri muri Burundi, ntiyumva ko ari umuntu, yaramaze gutuma umwizero mu nzego z'igihugu, mu barongoye inzego, yaramaze guta umwizero mu barongoye imigambwe, byose yarahebye. Yego rero ko ari ibintu bitoroshe, ariko bavuga ngo ntabwo ridahita uracabwa cyane. Yego hariko hariganizwa amatora kumbure hari bizohava bihinduka, mbega muri indinganizo y'amatora mwayafite arahashika, nimba hari ico muba mwarabonye kiriko mu byo bariko bategura, murashima ingene biriko biratungana? Ntaco gushima kirimo. Ndamaze gende bihugu bitari bike haba ngaha mu Burundi, muri Afrika, ikambere no bya Buraya, ndiko ndakurikirana amatora mu bisanzwe ni inzira nziza gushikira ubutegetsi no gutwara abanyagihugu, kuko yategekanya ko umuntu ugira atware ashikiriza imigambi izogira akamaro igihugu n'abanyagihugu, abanyagihugu bagatora imigambi bagashima mu ivyo. Rero nabonye aho nagiye hose nuko ikibazo ico bita amatora
asukuye, amatora meza, amatora ahumuriza bose. Muri Afrika ho biragoye cyane kuko tubona ko mbere ubu nibyo gukoresha inguvu, nibyo gukoresha ingogo, kubura ubutegetsi bakoresha ingogo byasubiye kugaruka. No ngaha mu Burundi bimaze guhwa kabiri. Mu mwaka wa 2015 byarahazwe. Ejo bundi hari abapfunzwe harimo n'uwahoze mu mushikiranganje wa mbere yitwa Regime Bunyoni, baravuze ko byagirizwa navyo birimo. Urumva naho nyene byarahazwe. Umukuru w'igihugu ntahengesha nyakuvuga ati hari abantu batifuza yuko nonagaruka kwitoza. Mwene abantu urumva ivyo barimo ni ibintu bidatomoye nabo bitaravugwa neza. Rero turavye ingene amatora mu bisanzwe yatezwe gutegurwa, hari ico bita ibihateguriwemwo. Abantu baritegembya, abantu barashobora kuja kwiyandikisha, urabona babanza kwiyandikisha, barashobora kuronka karata karanga muntu neza, bashobora kuronka ya karata y'amatora neza, abantu barashobora gutora aho bashaka, abantu barafise uburenganzira bwo kwiyamamaza, nk'abanyamigambwe mu mwidegemvyo. Amabwirizwa agenga ayo matora dore kwibwirizwa shingiro, ibwirizwa rigenga amatora, ibwirizwa rigenga imigambwe, ibwirizwa rigenga ya sentare ijeje ko zibwirizwa shingiro ko nayo irafise mu ruhara, ibwirizwa rigenga abamenyesha makuru, kuko muri rishasha twaruze ko abamenyesha makuru batemerewe kuzoshikiriza ibiriko biravugirwa ariko arabera amatora. Uca wumva ico bisigura ayo mabwirizwa yose ku bihe byo turabizi ngene bimeze. Birwa navuga yuko hari binasuye gutera igihugu amagrenade, ico bundi numvise bavuga ngo babateye sinzi inyubako za Regideso, abavuga iby'imipanga, haravuga ibyo bafise ingoho, haravuga ibyo banyuruzwa. Urumva ibi hari kwategurirwa mu byoroshe, amabwirizwa n'amategeko nayo jiwe narumvije abanyamagambwe batari bake mu misizi bavuze yuko ngira ibwirizwa rigenga amatora ko bari baraterereye, hama maze guterera baca baragenda mu mugambwe CNDD-FDD byose barabihindura bikuramo, baca babijana mu kinyegero mu nama nshinga amateka n'impuzamateka ko barabitora bimeze ko nyene, barabitora bimeze ko nyene ko batora ryabwiri kumwe. Hariho abagiye bagatora ibintu bihamba amasezerano y'Arusha bikadukwegera. Ibyo naryo nyene rero ngo baritoye uko nyene mu mwijima nta muco byaciyemo. None ibintu twumvise abanyamigambwe bidoga, twumva abamashirahamwe yigenga bidoga, twumva hirya no hino n'abanyamashengero mu misi heze barasomye imisa bidoga nyene amatora ariko arategurwa, abantu bagakumigwa, aboshoye kuzokwitoza bafise inguvu bakabuzwa. None wewe mwumvirije ivyo byose aho simvuze rero ingene bashizeho mu gwiseni, ingene bazoca imigwi mito mu ntara mu makomine yufasha, ingene ivyo gutora bizogenda, ingene bizova mu bizoshikirizwa, biteye amakenga. Ni naco gituma twebwe tuguma dusemerera tuti turafise inzego zatoko zimeze kose, nibave hasi bamenye ivyo twaciyemo, kuko leta yo nyine ubwayo yatubwiye ko yigeze kugira amatohoza, iratunganya ibiganiro mu gihugu cyose, ibona yuko amatora yose yagiye ategwa mu Burundi yagiye ategurwa nabi, agatunganywa nabi, agashatuma abantu bicwa, abatowe muri amatora bahagwa gasore barishwe, badade barishwe, turazi n'abandi bantu benshi bahunze mu matora mu mwaka wa 2010, 15, 20. Ibyo rero urumva amatora ko leta ibizi ko byama bigenda, nibabe hasi rero bafashanye n'abanyagihugu, bafashanye n'abanyamigambwe, bafashanye n'amashirahamwe yigenga, bafashanye n'abanyamadini kugira ngo turabe ko twuruhuka muri amatora yimirije, turabe ko bova mu kintu cofasha abarundi kugarukana umwizero mu gihugu no muri bo, turabe ko yotuma abanyagihugu bashobora kubana neza, bagashira imbere kongereza umwimbo mu gihugu, guteza imbere igihugu no gusabikana igihugu gitunze no kukibanamo neza mu budasa bwabo. Nivyo twipfuza. Byo rero twabivuze, ariko nkurikije byarabivugiwe Ingozi,
bikavugwa n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD mukuru w'igihugu ari hari n'abandi bose mu nzego ariho bari ati nawe twogora ku mugambwe umwe ntaco azi neza ingene umugambwe umwe rudende ibyo aho wadushikanye ingene hameze. Urumva rero nta mwizere uriho yuko ayo matora yo kwategurwa neza turavye ibi ariko ategurirwamo ingene ategurirwa mu kinyegera ategurirwa mu muco turavye ko abakumirwa bamaze gutanga kwibona byavugije twumvise ko umugambo uri kubutegetse bwuti naho twosaba umugambo umwe ntaco ngoma ntabyo amatora y'abikenewe ibyo ntahuze ngene bizogenda ariko turiko turabona kumenga tuzobisura gutera ingorane ngizo zamye zibonekeza mu matora yabaye. Ariko iyo himirije amatora turavyibuka bavuga ngo hariho ngo agashinge ngo bakugwa amenyo ngo baruko tubona aho bageze mu vy'imipango ubwo abo bantu sabagomba ko amatora amera nabi. Sindavyibaza hajya bavuga ngo nta mwungwa uburisando idahizwe bavuga ngo ntushobora kunyegeza umwotsi inzu yahiye. Ivyo bintu byose abantu bama bavuga vyama bifise ico bivuye ariko kubera rero ababa bajejwe uhumuriza abanyagihugu badacabikora hakiri kare bikagenda mazima yo nguko abanyagihugu nabo buri kintu gisa n'ico atari ico bati ni cyakindi ivyo byabari ko tubyarapuzwa bakugwa amenyo barapuzwe ubu naho ivyo by'imipanga biriko biravugwa bibavyo bitabavyo igikuru nuko leta abajejwe intwaro abavugwa bava hasi bagasigurira abanyagihugu bati ivyo bintu sivyo aho muzobona umuntu ariko yigenza naba afise umupanga muzomufate tumubaze turabice ko arakoresha barabeko ariko ututuza ibitegwa cyane barako umupanga ushobora gutera ubwo abanyagihugu ariko abanyagihugu bose bamenye bati umuntu uzobona afise umupanga tuzomubaza iyo ariko arujana iyo ariko araje niko bimeze bimaze kugenda mwene ngo abanyagihugu turafise amakomite ajejwe umutekano ave hasi arondere ivyo bintu ko ari byo basanze atari byo basigura abanyagihugu bati nibihuru ndamaze kumva mbere ndabashimiye abanyamigambwe bamwe bavuga ati twaratohoje sinzi n'indi radio numvise ari dakorera ngaho yatohoje bavuga bati twasanze atari byo bavyiza rero hamwe byo batari byo bintu kuko aho tugeze ndavye bitanga dukeneye aho tugeze ndavye nko dukeneye zo gutera igihugu no kugira n'abanyagihugu aho tugezaho twicara tugasuzuma ibyadushikiye byose tukabikoresha kugira ntibize bisubire nawe icyo no kwita mu Gifaransa le plus jamais ça abantu bose bakamenya ko hari kizira kikaziririzwa ikizira no kugira ngo ushikire ubutegetsi biciye mu mwene izo nzira ikizira no gushikira ubutegetsi ugaca ugatwarira umuryango wawe ugatwarira ubwoko bwawe ugatwarira umugambi wawe cyangwa intara yawe ivyo turakeneye ko abanyagihugu bose bamenya ko ari kizira cyane bariko bahaganirwa ubutegetsi ibi turagishinga nivyo abanyagihugu bifuza gutwarwa neza bakumva ko batekaniwe abatowe bose baba abacangwa bariya umunyagihugu gutwarwa neza gusa akeneye kubaho neza akeneye kuba amahoro n'umutekano akeneye kurunka ingene afungura ingene yivuza agwaye ingene yambara ingene arashobora gutembera agatembera n'abandi bantu umunyagihugu akeneye kubana neza na bene wabo nihaje mu bya bintu byo by'imigwi by'amoko imigwi y'abatutsi imigwi y'abahutu imigwi y'abatwa y'abaganwa ibyo twabiranyemo igiye kurenga imyaka 100 ndaco biriko biratumarira muri iki gihugu navyo biba umuziro ndagiye munasubira kubizira kuko si wavyiye ubu muhutu ubu mututsi ubu mutwa w'umganwa ntibiribwa wavyumvise uko babikubwiye uko nta nakumwe wo bizira gushikaho wicwa wangara cyangwa gapfu ibyo kubikana n'icyo ngibyo rero birarishinga abanyagihugu ivyo by'amatora mbiruka kubivuga nti niba abadutwara abona yuko ivyo by'amatora ivyo bya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi aho imigambwe ihiganwa hizwa ama programa abatoye bagatwarira bose abatsinzwe bakavuga ati twarushije nitwaba tubona ivyo bidashoboka baraza twicare tubisuzume tubyibeze tuvuge tuti ibindi bishoboka dutoriyidize mugabo turakanye ko abantu bagoma
baza bazira ngo amatora ariko arategurwa hakaba uhagarara ivyo vy'imipanga bikavugwa byo kura amenyo barugoti bikavugwa ugasanga abantu babayeho mu ntuze gusa ugasanga abantu babayeho umutima uhagaze ivyo je ndibaza yuko abarundi twese dukwiye kuva hasi tugakora ibishoboka byose kuko ingufu turazifise ubwenge turabufise uburyo turabufise umwe wese ntago yiganyira hari ntago yiganyira mu mugwi wiwe ntago yiganyira mu bwoko bwiwe ntago yiganyira ahaherereye ariko avuga ati ndavuye hasi uno munsi ni kanaka ejo ni kanaka hirya ejo ni jewe aca avuga ati reka rero mfashanye n'abandi dufashanye n'inzego zirongoye igihugu dufashanye n'inzego zirongoye zijejwe amahoro n'umutekano dufashanye no butungane abantu bishire bizane abantu babeho mu mwidegemvyo abantu babeho bamerewe neza abantu babeho bumva ko umutima wabo utekanye bumve ko uri munda bumve ko uryamye uramuka bumve ko utembereye ugaruka bumve ko urimye wimbura bumve ko ukoze uhembwa bumve ko ugize aho uja bukira ushobora kwakidara aho hose ukayironka ngivyo ivyo twifuza ivyo amatora n'ivyo byananiranye tuzobye ndabakengurukiye cyane basubira ku mwana naje ndabakengurukiye